Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi mbonesha kure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cyane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Hari amakuru menshi twabateguriye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru ducisha kuno mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wecu usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ligue iteka yasohoye icegeranyo kiremereye cyane ku myaka 3 ya mbere y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Kwigenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2023 imyaka 3 y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye yari yuzuye neza. Kuri uwo munsi udasanzwe iryo shirahamwe rya kera gusumba ayandi mu guharanira agateka ka muntu mu Burundi ryasohoye icegeranyo muri make kiremereye kuri ico kiringo Ndayishimiye ariwe aramuswa igihugu c'u Burundi. Turabye bitigiri byatanzwe na Ligue iteka abantu barenga 1886 barishwe, tugereranije twovuga ko hicwa abantu 2 ku munsi. Icyo gitigiri kiraremereye cyane kubona abantu bashika 2 bicwa ku munsi ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi batari bake bari bizeye ko Evariste Ndayishimiye ariwe rukiza rwabo. Ico cegeranyo cerekana mu buryo buramvuye ivumburwa ry'ibiziga 785, abarenga 1000 banyurujwe ku ngufu, bene ihonyangwa ry'agateka rifatiye ku gitsina, abahohotewe hamwe n'abashika 200,000 bafashwe bongera bapfungwa hadakurikijwe amategeko. Iryo shirahamwe riravuga naho bimeze uko ko hatewe intambwe ziboneka nko mu gusubiza kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, ku buryo muri no minsi imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda byifashe neza cyane, mu gihe ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza bitari bimeze neza habe na gatoya. Iryo shirahamwe Ligue iteka rikabona ko imigenderanire n'u Burundi n'amakungu yifashe neza ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'uko bimenyeshwa na Ligue iteka, umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri iyi myaka 3 amaze ku butegetsi yagwije amajambo meza avuga ku mpinduka, intambwe zishimishije. Ligue iteka rivuga ko kwinagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu urwaruka rw'umuhari urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure rutacitwara uko rugombye, bamwe mu bahohoteye abandi bakaba bari mu yabira. Ibyemezwa na Ligue iteka ivuga ko urugomo ndetse n'ubwicanyi bwakorwaga n'imbonerakure ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ubu ngubu bwagabanutse cyane ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ligue iteka ikabandanya ishimira Evariste Ndayishimiye ko yagabanije urugomo rwakorwaga ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abicwaga ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ubu bakaba baragabanutse naho batarashira burundu. Ligue iteka igasaba Evariste Ndayishimiye ko yokora ibintu bihambaye kugira ngo ubwicanyi buhagarare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibijanye n'agateka kazina muntu naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yashitse ku ntambwe nini mu guhindura ibintu turabye ingene akunda kubishikiriza mu majambo. Ibijanye n'umutekano be n'agateka kazina muntu biracateye amakenga. Icegeranyo kivuga kuri iyi myaka 3 y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kiraremereye cyane ku buryo cyerekana amabi atandukanye yagiye akorwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko naho hari amabi menshi yakoze ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, biraboneka ko hari ibiriko birahinduka, kuko ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ho harabaye amabi menshi cyane, bikaboneka ko Evariste Ndayishimiye nubwo harimwo abari kumutobera, ariko intwaro yiwe iriko irahindura ibintu byinshi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Mu myaka itatu Ligue Iteka yashoboye guharura abantu 1806 bishwe harimwo ibiziga 785 byatowe mu gihugu. Tugize ibiharuro ngereranyo abantu babiri nibo bicwa ku munsi ku ntwaro ya Ndayishimiye, mu gihe ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza abantu bicwaga ku munsi barenga 10, hari naho bageze bakaba benshi cane. Ibiboneka ko Evariste Ndayishimiye hari ibyo ari guhindura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi kuri abo bantu babiri bicwa, ibiziga bigera hafi kuri 22 byagiye biratorwa uko ukwezi gutashe. Umuntu agize umwihwezo kuri ico cegeranyo, uruhande yabo bishwe, ico cegeranyo kivuga abandi 138 banyurujwe ku ngufu, abashika 376 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, hamwe n'abandi 201 baborejwe igufa ku buryo bukomeye cane. Ariko Ligue Iteka ikavuga ko muri abo bantu 201 baborejwe igufa harimwo n'abahoze bagendanira General Arenguiyome Bunyoni baherutse kwicwa muri no minsi bazizwa ko banze kumena amabanga ya General Arenguiyome Bunyoni. Abafashwe bakongera bagapfungwa hadakurikijwe amategeko boba bashika ku 1964 muri iyi myaka itatu iheze. Gusubira hamwe ku rwego rw'igihugu, Ligue Iteka ibona ko ata mugambi ufatiye ku bintu bizima biboneka wigeze ushirwaho na Ndayishimiye kugira anwanishe Abarundi. Ibyo nabyo bivugwa ni nk'ibi bikurikira: kunagura amasezerano yarusha afatiye ku mahoro be no gusubiza hamwe ishirwa mu ngiro ry'urubanza rwaciriwe na sentare y'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko EAC ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza kitari cemewe n'amategeko. Ifutwa ry'imitahe yarungikiwe abanyepolitike hamwe n'abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike be n'abamenyeshamakuru bakoreye amaradiyo yafuzwe be n'ayaturiwe mu ntumbero yo kubafata. Ntawuragira ico abivuga ko mu butegetsi mu Burundi. Amakuru yacu tabandanirize mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza basubiriye kubura ibyabo kubera umuriro hagati mu gisagara. Amazu atatu y'idandarizo harimwo iduka y'imiti yarahiye ku muhingamo kuri uyu wa kabiri. Uwo mucanwa wadutse hagati mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Icateye umuriro ntikiramenyekana. Uwo muriro wadutse hafi isaha 10 z'umuhingamo mu gice gikorerwamwo ubucuruzi ahari huzuye ibidandazwa bitandukanye. Ni neza na neza kwibarabara ryitiriwe Ubudagi hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Abadandaza barihutiye gusohora ibidandazwa byabo. Ubwoba ni bwinshi mu badandaza baho bacibuka umucanwa wadutse muri 2013 warigise isoko nkuru. Amamodokari yo gupakira ibidandazwa yaranyarukanywe cane kugira ngo bahungishe ibidandazwa. Niko byatomowe n'umwe mu badandaza baho nyine. Ababibonye bavuga ko batashobora kumenya ibyononekaye kuri uwo muriro watse. Amakamyo yo kuzimya yaratebutse ashika ku mwanya ku bwa musitanteri wa komine Mukaza yari aho nyine, ariko yarababajwe n'uruhombo rw'ibidandazwa biharurwa mu miliyaridi menshi y'amafaranga y'amarundi muri iyo mpanuka, kuko bene ayo mazu n'ibidandazwa batari bakingiye ayo matungo yabo. Igikorwa cy'igipolisi nticoroshe bivuye ku ruja n'uruza rw'abadandaza ku bwa musitanteri, niko yavuze Renovas Nzarihebura. Bamwe mu babibonye bavuga ko bafise ubwoba ko hashobora kuba ibindi biteye ubwoba bibutse umuriro warigise isoko nkuru ya Bujumbura ku wa 27/0/2013 watumye haba uruhombo rw'ibidandazwa n'amafaranga bibarurwa amamiliyaridi menshi cane. Kugeza n'ubu ngubu iyo soko nkuru ikaba itarasanurwa. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Gitega. Umukenyezi asanzwe yafiriye mu nzu iwe muri komine Itaba. Ikiziga ca Revera Nkurunziza w'imyaka 30 caratowe kuri uyu wa kabiri mu nzu yiwe. Ni ku mutumba Kiremba wa komine Itaba mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Mu ntwaro bavuga ko ari ukwiyahura, ariko ayandi masoko avuga ko ari inkinamico. Ikiziga c'uwo muhisi cari kimanitse ku mugozi mu nzu yiwe.
Ikiziga ca Nkurunziza Alvera cari kimanitse ku mugozi. Vyabaye ngombwa ko dusitura kugira ngo twinjire. Twibaza ko yiyahuye, niko bivugwa na Jean Bosco Mvuyekure, umukuru w'umutumba Kiremba. Abanyagihugu boba bikeka ko uwo mukenyezi yagandaguwe. Basaba ko haba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane uburyo uwo mukenyezi Nkurunziza yishwemo. Mu gihe hatorwa ico kiziga, abana b'uwo mukenyezi bari kw'ishuri. Umugabo wiwe nawe ari muri Tanzania, aho yari yagiye kurondera akazi kubw'amasoko yaho nyene. Umwe mu bajejwe intwaro avuga ko ari ukwiyahura, yibaza ko amatati yo mu miryango yoba ariyo ntandaro y'ako kabi kabaye ngaho. Igipolisi catanguye amatohoza, umuhisi yahambwe uwo munsi nyene. Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Gitega, Cankuzo na Bujumbura. Ubukene bw'amanote mashasha. Imigwa mikuru y'intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike, Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi na Bujumbura igisagara c'ubutunzi, iri mu ngorane z'ubukene bw'amanote y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mashasha mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana. Ayo mabanki n'amashirahamwe birayagora guha amafaranga abakiriya bayo. Abanyagihugu baridoga. Navuye ku mutumba komine n'intara ya Gitega ku birometero bishika 20 uvuye ku mugwa mukuru wa Gitega kugira ngo ndangure ibifungurwa n'ibindi byo muri botike yanje. Nari nkeneye miliyoni 2 ariko bambwiye ko ntarenza 300. Ndahungabanijwe by'ukuri n'izo ngorane zidahera. Niko umudandaza twasanze kuri Kopeke Gitega yavuganye agashavu gakomeye cane n'umwiheburo ukomeye cane, abona ko ibyo Evariste Ndayishimiye yabakoreye ari ibintu biteye isoni. Uko ni nako byari byifashe muri motike. Abakiriya b'ibyo shirahamwe ryo kuziganya bari mu gashavu kenshi kuri uyu wa mbere ku mutaga. Abafise amakonte yabo ntibashobora kubikura miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Mw'ishirahamwe Sesema Igitega hari hemewe kubikura miliyoni utarenga. Mw'ibanke BBC Igitega abagomba kubikura miliyoni zirenga 3 barayaronkejwe inyuma y'umutaga. Tubajije bamwe mu bajejwe ibigega mu mashirahamwe yo kuziganya Igitega, bavuga ko batoronka bikwiye inote zishasha z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu mabanki. Ku ruhande rwabo abarongoye amabanki y'ubudandaji bavuga ko bagira izo ngorane nyine mu gihe baba bagiye muri BRB Igitega kurondera izo note. Mu Cankuzo twashoboye kubikura ayarenga ibihumbi 300 muri Kopeke, umuriyoni muri Interbank, nayo muri Bankobu abakiriya baho ntibaronkejwe amafaranga gushika ku muhingamo kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu bo ku migwa mikuru y'intara ya Gitega na Cankuzo basaba ababijejwe gutorera umuti byihuta ico kibazo. Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, amabanki y'ubudandaji nta ngorane afise yo guha amafaranga abakiriya bayo. Ababijejwe tubabajije bemera ko abantu bashobora kubikura amafaranga yose bipfuza nk'uko byari imbere y'uko BRB ikuriye amanote ya kera mu banyagihugu. Ikibazo cyo kubikura amafaranga kibonekeje cane mu mashirahamwe yo kuziganya yemerewe abakiriya bayo ko hari ubukene bw'amanoti kandi ko bategerezwa kurindira ababitsa kuri uwo wa kabiri. Hagati aho BRB iragabisha ko ishobora kuzahana amashirahamwe yo kugurana atazokorohereza aba bakiriya bayo kugira ngo babone amafaranga. Ni ngaho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.